Kuri uyu munsi Eglise Vivante ikwije imyaka 50 itangiye gukora, yatanguriye mu Burundi ikwira mu bindi bihugu. Mu nkundire dusangira ijambo ry'Imana dusoma muri Timotheo wa kabiri igice ca kabiri, canke icete ca kabiri Paulo yandikiye Timotheo igice ca kabiri umurongo w'8. Haravuga ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Iri ni ijambo twigeze gusangira n'ishengero rya Vivante kwijabe kera haraciye imyaka ngira yo birenga 10. Ico gihe twaragize n'utotokora twishi stickers mu Kirundi, mu Gifaransa, mu Congereza. Ni ijambo muhemu yaranyibukije aho twari mu rugendo mu misi heze mu gihugu c'Ubushinwa, ambarira ati wibutsa abantu banje ko aho bashitse ari kubera Yesu Kristo. Aho mwibuka ishengero rya Vivante, aho mwibuka ivy'Imana yagiye bakorera, intambara zose mwaciyemo, imigisha yose mwahuye nayo, intsinzi mwagiye muraronka, ni kubera Yesu Kristo. Muri uyu mwaka bakundwa muri Eglise Vivante na ARM, uyu mwaka mu kwezi kw'icenda tuzodukwije imyaka 20 uw'Imana yakoresheje gutanguza ivyo bikorwa yitavye Imana. Turamwibuka, turibuka ingene Imana yamukoresheje, turamwibuka ukwizera yari afise. Muga muri ivyo vyose twibuka, turibuka Yesu Kristo. Kwibuka biza mu bihe vy'amaniversere. Amatariki yaratwibutsa ibintu, mu gihugu amatariki yose ivyatwibutsa, mu buzima bw'umuntu amatariki yose icatwibutsa, igihe umuntu yavukiye, igihe yagiriye mariage, igihe yasohokeye amashuri, igihe yaronkeye akazi. Ivyo biza kuko kwibuka kuza gusa muri ivyo bihe. Ariko Yesu Kristo, Bibiliya yatubariye ngo wame wibuka Yesu Kristo. Mu biharuro vyose ukora ntiwibagire le facteur Jésus, ntiwibagire igitigiri Yesu, igiharuro Yesu. Uyu subusa, ibindi vyose ubigwije n'ubusa bingana n'ubusa, ibindi ubigwije na 2 bingana n'ibijanye na 2 incuro 2 gutyo 10,000. Ariko uyu arengeye vyose, umushira mu vyuharura vyose. Bakundwa, mwame mwibuka Yesu Kristo, niwe adushikanye aho dushitse, niwe yashoboje ishengero guhagarara ukuraho. Igihe uwaritanguje akoreshejwe n'Imana yitavye Imana mu isanganya yabaye mu kwezi kw'icenda itariki 12/97 mu gihugu ca Kongo, mu misozi yo Minembwe, abantu baravuze ngo karabaya ka Vivante. Mugabo ntibari bazi watanguje igikorwa vy'ukuri ko ari Yesu Kristo. Uwo niyo ndabibutsa abamaze igihe bariko araba publicité ibijanye n'isabukuru, batumira abantu mu guhimbaza Imana mu munsi mukuru w'iryo shengero kuri Vivante. Hagumaza ngo Yesu arakiza, Yesu araruhura, Yesu aratabara, Yesu no aracakora. Ni Yesu ngomba ko twibuka muri vyose na hose no muri bose. Niwe yabikoze, n'ubu niwe akibikora. Niwe yavuze ko azokubaka ishengero ryiwe kandi amarembo y'ikuzimu ntazorinyiganyeza. Rero mwame mwibuka Yesu. Si Yesu ari we wese, kuko muri Bibiliya hariho bari Yesu. Hari Yesu ari we Yusito. Naho iryo zina ryo twaha munsi y'ijuru ngo abantu bashoboye gukirizwamo, iryo zina rya Yesu naryo ubwaryo ririhagije, kuko ni izina ryazanywe n'umumarayika ngo uzumwite Yesu kuko ari we azokiza abantu. Si izina nk'ayandi, ni izina rifise mission, rifise ubushobozi. Iyo rivuze abadayimoni baranyiganyiga, iyo rivuze amavi yose arapfukama, n'indimi zose zikemeza ko Yesu Kristo aruhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Si Yesu gusa, ariko ni Yesu Kristo. Kristo si prénom, si rindi zina canke nom de famille canke Kristo ni titre yiwe, nuwasizwe be n'amavuta yiwe, ni rindi zina rya Mesiya uw'isi yaririndiriye. Iri ni ryo Petero acitwa Simoni yavuze aturi Kristo mwana w'Imana nzima. Izina ryo narica rirahinduka, aramarangura umuhirwe. Ndavuze ngo uyu munsi uhishurwe Kristo. Paulo aravuga ngo ibanga rya Kristo ryari ryaranyegejwe, ati niryo mbohewe, niryo mvuga. Ndakwifurije gutahura ibanga rya Kristo. Si Yesu Kristo gusa, ariko ni Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, kuko ngo hariho abazoza bita ba Kristo.
ariko ntawanesheje urupfu nka Kristo. Urupfu rwananiye bose, urupfu rwanesheje bose, yatunesheje icadutera ubwoba. Uyo niwe dukeneye kwama twibuka mu bigwaro uri kuracamo, mu bintu vyawe bitagenda neza. Wibuke Kristo yanesheje urupfu, yavuye mu bapfuye. Kandi si Kristo, si Yesu Kristo gusa, si Yesu yazutse mu bapfuye gusa, ni Yesu yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi. Urashobora kuvuga uti uwo muntu ari kure n'igihanganga ateye ubwoba, yasizwe amavuta, je sinasizwe nkawe, yanesheje icaha, je bihora bingora, yanesheje urupfu, je rwarantwaye abantu. Ariko arakora ko yavutse mu ruvyaro rwa Dawidi. Mu yandi majambo, yambaye umubiri nkawe nanje, arakwegereye, aragutahura. Ivyo uriko uracamo urashobora kumwegera, kuko aho uri yarahaciye. Ngo yababajwe nkatwe, yageragejwe nkatwe, ariko ntiyacumura. Nico gituma ashobora gutabara n'abamuhungirako. Ntiyambaye umubiri gusa, ariko afite imfunguzo za Dawidi. Ngo ingoma ya Dawidi ntizohera, ibihe birahinduka. Ariko uyu ni umwami w'abami, ni uganza abaganza, yamyeho, azokwamaho ibihe byose. Ariho kandi agiraze kukwiyereka. Nuwo mu ruvyaro rwa Dawidi. Dawidi yarapfuye, ariko uyu ngo niwe wa wundi ingoma yiwe itazohangura. Uyu niwe Yohana yeretswe, ngo afise imfunguzo za Dawidi, akugurira ubwami bw'umuco, akugurira ubwami bw'ukunesha, ubundi bwami bw'umwiza bwose buneshwe hejuru yawe. Ibigwara n'ivyakurikiranye umuryango wawe, ubukene n'ibindi byose byabacinyize, bineshwe kuko uyaganje. Yinjire mu rugo rwaganze, umwana yari yarakunaniye atuze, ibitagenda neza bigende neza, mu kazi bironka umurongo, ubwami bw'Imana buganze iwanyu. Nkuko Yesu yatwigishe ngo musenge ngo ubwami bwawe buze. Muri iki gihe rero, ba Vivante aho muherere hose, abavyawe n'ubutumwa bwiza muri Vivante, abatanguje ibikorwa handi, ndabakeje, ndavuze ngo mwame mwibuka Yesu. Aho muriko murahimbagwa, abari Buraya, abari muri Aziya, abari muri Oceani, abari muri Afrika, abari muri Amerika, aho isi iri hose, ndazi ko aba Vivante bashitseyo. Ndabakeje, ndababwira ngo mwame mwibuka Yesu Kristo, yazutse mu bapfuye, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi. Nk'uko ubutumwa twahawe buvuga, ubu nibwo butumwa tuzovuga, tuzoguma dushira hejuru Yesu Kristo, tuzomwamamaza. Niwe twibuka, niwe dushira imbere. Imana ibahezagire. Umunsi mukuru mwiza wa yubile y'imyaka 25. Murakoze cyane.